I asked His Excellency Samia Suluhu Hassan that her government helps in the training of officials from the Burundi Ministry of Foreign Affairs. Burundi mu abariki East African Community. Asante sana. Inyuma yaho bibonekeye ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yananiwe gushikiriza iciyumviro ciwe akoresheje ururimi rw'icongereza imbere y'ibimenyesha makuru n'imbere ya mugenzi we umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan agaheza akavuga amakosa n'icongereza kitabaho abarundi ngo ntibatahura ingene ashobora gukoresha indimi z'amahanga kandi atazazi bakaba bamenyesha ko ivyo yakoze vyambura agashambara abarundi bose bikongera bigateza urubwa igihugu cy'u Burundi. Nayo umunyepolitike akaba yaranonosoye amategeko Jeremy Minani avuga ko uretse ko avyumva kumwe n'abandi barundi ngo binerekana ko agerageza kunezereza mugenzi we ngo kuko muri kino gihe igihugu ca Tanzania gisa nuko arico kirongoye igihugu cy'u Burundi. Ibindi bivugwa kuri iyo nkuru ni mukanya gato. Nayo radio Haguruka ikaba yahisemo guha impanuro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko bidateye isoni ko yoza arakoresha ururimi rw'ikirundi aho kugira ngo abandanye akoresha indimi z'amahanga kandi biboneka ko zimugora ngo nta tegeko canke ikibi azoba akoze. Muri ano makuru mukaza gukurikira umwihwezo twateguriwe n'uruganda rwa radio Haguruka. Abarundi cane cane impunzi ngo ntiziriko zirumva neza ingene umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashimira umukuru w'igihugu ca Tanzania ku mpunzi z'abarundi zimaze gutahuka ngo mu gihe hakiri n'impunzi zo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972 ngo noneho nabavuga ko bahunguka ngo bahunguka kubera badasiba kwicwa kunyuruzwa no guhohoterwa n'igipolisi c'ico gihugu. Abanyagihugu bati nta vyo gushima bihari n'ivyo twabiteguriwe muri ano makuru. Agateka k'impunzi ngo karabandanya guhungabana ku munsi aho impunzi zibangamiwe akaba ari impunzi ziri mu gihugu ca Tanzania. Ivyo bikaba binemezwa n'ishirahamwe gishinze kugwanira agateka k'impunzi zahungiye mu gihugu ca Tanzania Dynamique pour les droits des réfugiés en Tanzanie mu rurimi rw'igifaransa aho ryashize ahabona icegeranyo cerekana uko agateka k'impunzi z'abarundi zahungiye muri ico gihugu kahungabanijwe muri Rusama na Ruheshi uyu mwaka. Nivyo nyene muraza kuvyumva mu kanya gato. Amakuru aramvuye yaya hamwe n'ayandi twabateguriye murayakurikira mu kanya gato. Mu buhinga bw'ivyuma niko mfashwa na Obe Felix Rankunda na ijwi muri ko murumva akaba ari jewe Jeannette Kamikazi kaze. Ndasubiye kubaramutsa. Ano makuru yacu tuyahere mu gisata ca politike aho ijambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarayashikirije abarundi n'amakungu inyuma y'umubonano yaramaze kugirana n'umukuru w'igihugu ca Tanzania umufasoni Samia Suluhu Hassan kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 16 mu Kakaro umwaka wa 2021 yumvikanyemwo amakosa menshi y'ururimi rw'icongereza. Bamwe n'abandi bakaba batumva impamvu umukuru w'igihugu cy'u Burundi akunda gukoresha ururimi asanzwe adatahura neza ngo kuko biteza urubwa igihugu mu gihe ngo bitanabujijwe ko yokoresha ururimi rwiwe yumva neza. Idonido n'amahoro Patient. Honorable ministers, senior staff officers, members of media here present, Mr. President Mama Samia Suluhu Hassan and you and I we are coming from our meeting tete-a-tete and also bilateral, and we have just talks as a part of her historical and the first state visit in Burundi. We focused our discussion on bilateral and regional issues. I look this opportunity
I took this opportunity. Ayo yaramwe mu majambo yumvikanye mu ijambo mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije abarundi n'amakungu ku munsi w'ejo igenekerezo ya 16 Rusama aho yarahejeje kugirana umubonano na mugenzi wiwe umukuru w'igihugu ca Tanzania umupfasoni Samia Suluhu Hassan. Nkuko abasanzwe bumva ururimi rw'icongereza bashoboye kuvyumva, iryo jambo ryaranzwe n'amakosa atari make y'ururimi rw'icongereza aho mbere vyageze naho gusoma ivyanditswe bigorana cyane ku buryo bwumvikana. Tukabibutsa ko ivyo vyaraye vyumvikanye mu ijambo ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atari ubwa mbere bibaye, aho twotanga karorero nk'igihe aheruka kubonana n'umukuru w'igihugu ca Kenya Uhuru Kenyatta muri Rusama uyu mwaka. Naho vyagenze uko nyene, mbere biba inkuru yavuzwe ko cyane mu karere kuko vyumvikanye neza ko umukuru w'igihugu c'u Burundi yavuze ijambo mu rurimi asanzwe adatahura neza, haba mu kuvuga canke kurusoma. Abasanzwe bakurikiranira hafi ibikorwa vya leta y'u Burundi baratangazwa n'ingene umuntu afise amabanga yo guserukira igihugu nk'umukuru w'igihugu ashobora kwemera gukora ibintu nk'ivyo incuro irenze imwe. Ngo birumvikana cyane ko atawumenya vyose kandi atanuwumenya ururimi mu gihe atarukoresha mu kuruvuga. Ariko ngo kandi kwigira kuri mikro no kuri kamera z'abamenyesha makuru bo mu gihugu na mpuzamakungu ngo si vyiza kuko ngo bihishusho mbi igihugu, mu gihe bisanzwe vyemewe ko umukuru w'igihugu ashobora gushikiriza ijambo ryiwe mu rurimi ashaka kandi atahura neza. Abo basanzwe bakurikiranira hafi ibikorwa vya leta y'u Burundi ngo bakaba badatahura nimba abasanzwe ari abahanuzi b'umukuru w'igihugu mu bijanye no kumenyesha makuru ataco bamufasha canke nimba babigira nkana kugira ngo bamute mu rudubi mu kumuha amenyo y'abatwenzi. Bagasaba ko abo vyega bo bikurikiranira hafi kuko ngo kuguma vyisubiriza bidaha agateka igihugu. Mahoro Pasya urakenuye kuri iyo nkuru. Kuri ivyo nyene ngo kuba umukuru w'igihugu c'u Burundi yubahuka gukoresha indimi z'amahanga imbere y'ibimenyesha makuru n'imbere y'amakungu kandi atazizi ngo biteza urubwa bikongera bigatesha agaciro igihugu c'u Burundi, eka mbere ngo biranambura agashambara abarundi bose. Byavuzwe n'umunyepolitike akaba yaranonosoye amategeko Jeremy Minani. Aravuga kandi ko bitangaje mu gihe amategeko mpuzamakungu atomoye neza ko umukuru w'igihugu ashobora gukoresha ururimi rwiwe aho yoba ari hose agaheza agahindurwa ivyo ariko aravuga. Kurikira Jeremy Minani umukuru w'umugambwe RDB. Vy'ukuri ico umuntu yobanza kuvuga nuko inyifato iratesha agaciro Uburundi. Inyifato mwene iyi irateye isoni kandi yatwambura agashambara twebwe nk'abarundi n'igihugu cacu, iragikurako iteka mu makungu kuko kubona umukuru w'igihugu aje imbere y'amaradiyo n'amateleviziyo isi yose kiramukurikirana akabura ijambo risohoka agakoresha ururimi atumva akavuga amajambo acuritse ahushanye n'ivyo yashaka kuvuga, birababaje. Ikiya ni ikintu mu busanzwe kitabaho, kitagomba no kubaho kuko amategeko yerekeye imigenderanire mpuzamakungu aratomoye neza. Amategeko y'igihugu cacu aratomoye neza, indimi dukoresha twebwe mu Burundi zirazwi. Mu bisanzwe umukuru w'igihugu ariko araja mu mibonano mweniyi aba ariko aserukira abarundi, agomba rero gukoresha ururimi abarundi bumva kugira ngo bumve yuko yabaserukiye neza, bumve yuko ivyo yavuze ari vyo bashaka kuvuga, bumve yuko uwo mubonano ufise ico bamariye. Ntashobora gukoresha ururimi rw'icongereza kugira ngo anezereze umushitsi wiwe kuko yagomba kuraza ishinga no kunezereza abarundi, nibo bamuhaye kajya kazi, nibo agomba guserukira. Ahandi ho kuvyo kuri abakuru b'ibihugu iyo bafashe ingendo mu mahanga bagenda bitwaje abantu babo bazi indimi ico gihugu bagiyemwo koresha. Ico gituma umukuru w'igihugu bagendeye ariko aravuga mu rurimi rwiwe, uwo mwanya nyene aravuga mugenzi we yamugendeye aba ariko arumva ivyo avuze akabimusigurira neza, gutyo nawe agaheza akishura mu rurimi rwiwe, mugenzi we yagendeye nawe akumva ivyo avuze, kandi abanyagihugu babo bose, abanyagihugu b'ivyo bihugu bose bakumva ubatwara ukuntu yabaserukiye, ko yabaserukiye neza canke yabaserukiye nabi. Bitwerekeye urabona yuko ari akamaramaza. Kubw'uwo munyepolitike nyene ngo kuvyabaye ku munsi w'ejo aho Evariste Ndayishimiye yahevye akavuga icongereza kitabaho
gihe yari kwarakira mugenzi we w'igihugu ca Tanzania Samia Uhuru Hassan ngo vyerekana ko yari kwaragerageza kumunezereza ngo kuko muri kino gihe igihugu ca Tanzania gisa nuko arico kirongoye igihugu c'u Burundi. Ati Evariste Ndayishimiye n'umucangero w'umugambwe CCM utwara igihugu ca Tanzania, ati nico gituma abarundi bakwiye gushira ku ruhande uyo mucangero bagashiraho umukuru w'igihugu atwarira abarundi bose. N'ubunyene dukurikire Jeremy Minani. Rero suko bimeze kuko Evariste Ndayishimiye burya nkuko ama nabivuze burya ntari hajya ngo akorere abarundi, ari hajya kugira ngo akorere Tanzania, ni nk'umukozi wa Tanzania. Rero birumvikana yuko yagomba gukoresha icongereza kugira ngo sebuja atwara Tanzania amwumve neza, ariko ingorane nuko nico congereza mbona atazi ibyavuga n'ibyo atavuga acacazi, kuko uwo mwumvirije neza umenga yariko aravuga ibintu kugira ngo anezereze abatanzania n'umukuru w'igihugu ca Tanzania. Ntiyigeze avuga ikintu cyo kunezeza abarundi. Ugomba kuvuga ibinezeza abarundi bibabwira mu rurimi bumva, uco bakavuga bati twaserukiwe koko mw'iyi nama umukuru w'igihugu cacu yavuze ibibazo biduhanze bituraje ishinga. Suko rero bimeze kuko ku vy'ukuri CNDD-FDD burya ntitwara igihugu, CCM Tanzania niyitwara igihugu c'ubu. Barya rero bari hajya n'abakozi ba Tanzania, iyo rero babonye umukuru w'igihugu ca Tanzania nibo bagomba kunezereza bakamubwira mu rurimi yumva, bakagerageza ukuntu bamwereka yuko akazi bariko barakora ari akazi yari yifuza ko bakora. Nta mukuru w'igihugu dufise cangero ariko akorera Tanzania, dufise umuntu yibaza yuko iya kibanza rimwe atakirimo ngo aserukira abarundi. Nico gituma abarundi bagomba kubibona bakabona ko dukeneye umukuru w'igihugu w'umucangero tumushire iruhande. N'ubu turacari muri ico gisata nyene ca politike, aho uruganda rwa radio Haguruka ruhejeje gusohora umwihwezo kuri ivyo bijanye n'ingene umukuru w'igihugu c'u Burundi akunda gukoresha indimi z'amahanga kandi bimaze kugaragara ko zimugora kuvuga neza, eka mbere n'ubumenyi bwazo ngo akaba atari kirenga. Uruganda rwa radio Haguruka rwagize ico rushikiriza aho rwahaye impanuro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Uwo mwihwezo tukaba tuwushikirizwa na Dondo Dieu Mbazumutima. Mu gihe bimaze kugaragara ko akatari gake mu ngendo yagize mu makungu canke yakira abashitsi mva makungu bamugendeye, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atazi canke atamenyereye kuvuga indimi z'amahanga, igifaransa, icongereza, eka mbere n'igiswahili. Kuri uyu munsi uruganda rwa radio Haguruka rwashimye kugira ico ruvuze no guha impanuro eka no gukebura umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko yogezaho kutamenya ikintu canke kutagishobora nta tegeko canke ikosa umuntu aba akoze. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nakoreshe ururimi kavukire rw'igihugu haba mu ngendo mu mahanga canke niyo yakira abashitsi bamugendeye, aheze arondere uwanonosoye canke ashoboye izo ndimi amufashe mu kumvisha ivyo aba agomba kumvisha abavuga izo ndimi z'amahanga, gutyo azoba ateye iteka igihugu n'abanyagihugu. Tugahanura umukuru w'igihugu ko yokwirinda gukorera ku migani ngo ubwiriza uwurya akagira ngo uramusaba, ahubwo akorere kuri wa wundi ugira uti uwukuravye cane aba aguteye kwambara. Mu kwakira kano kagohe n'impanuro ahawe na radio Haguruka, Evariste Ndayishimiye yirinde kuzohava ashitsa ivyo umunyamahanga umwe yayagiye mugenzi wacu wo muri radio Haguruka, ko Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yicura ko abantu bamusuzugura kubera ko atazi izo ndimi z'amahanga, ico bita complexe d'infériorité mu kinyamazuru, ngo kuko atacari gikwiye kumubuza kwivugira ikirundi yumva neza kandi ashobora. Mu kurangiza twagomba kubwira abatwumviriza ko gukebura umukuru w'igihugu canke gukora inkuru nk'iyi hatogira ubifata ko twabikoze mu ntumbero yo gukura agashambara umukuru w'igihugu, kumwambika ibara canke kumwifatira mu gahanga.
eka n'inararibonye mu mwuga wo kumenyesha amakuru. Ntihagire abibaza ko twoba twirengagije amategeko n'akarangamutima vy'umwuga, bimwe abandi bita deontology mu kinyamazuru. Twabikoze kuko mwihangiro radiyo haguruka yihaye harimwo kubahuka kuvuga ivyo abandi badashobora kuvuga. Tumushimire Dondo Jemba z'umutima. Inyuma y'isesengura gicegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka Dr. Sabina Ntakarutimana yagize ngo yasanze impamyabushobozi A2 mu gisata c'ubuvuzi ngo isa n'iyitagira akamaro ngo kuko ngo uravye mu karere Uburundi burimwo hamwe no muri Afrika ngo iyo mpamyabushobozi ngo ntacimaze muri ico gisata, ngo ico gisata kigomba gukuramwo abaforoma bafise amashure yisununuye kuri ayo yarahasanzwe ariyo A2. Ivyo uwo mutegetsi akaba yabishikira kuri uyu wa 17 ukwezi kwa Mukakaro umwaka w'2021 igihe yararamutse agendera ishure ry'ubuvuzi riri mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike. Abaforoma bafise iyo mpamyabushobozi A2 bakaba batakiriye neza iryo jambo rya Dr. Sabine Ntakarutimana. Kubwabo baforoma ngo abategetsi b'igihugu c'u Burundi ngo bari bakwiye kumenya amajambo bavuga imbere yabo barongoye. Inkuru twateguriwe na Alice Mukeshimana. Mu rugendo rw'uwe Dr. Sabine Ntakarutimana yagize mu ntara ya Gitega ku ishure Institut Supérieur Paramedicale iri ngaho ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Abanyeshure bariko bitegurira kurangiza kuri iryo shuri nk'abaforoma bazohabwa impamyabushobozi yitwa diplome AD. Bafata ugo rugendo rw'uwe yaragize mu ntumbero yo kubifatira mu gahanga ngo kuko mu ijambo Dr. Sabine Ntakarutimana yavuze imvugo yaciye imitima abo baforoma mu kubamenyesha ko iyo mpamyabushobozi itakigira agaciro mu gihugu c'u Burundi hamwe no mu karere muri rusangi ngo no muri Afrika. Ni mu gihe iryo shure yariko riteganya kugurura ivyigwa vy'igisata ca maîtrise cigisha ibijanye no kwakira abakenyezi bita sage femme mu rurimi rw'igifaransa, ngo nayo kuba uwo mutegetsi yaciye yifatira mu gahanga abo baforoma bariko biga kugira ngo baze bahabwe impamyabushobozi ya diplome AD maze babe abaforoma, ngo nuko badaha agaciro abanyeshure bagiye kurangiza bakaba abaforoma. Abo banyeshure n'akababaro kenshi bakaba baciriye umugani uwo mutegetsi asanzwe ari cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka Bandugure Twamugina. Nta mwana avuka rimwe ngo yuzure ingobyi ndugaye Twamugina. Mwomenya ko abaforoma bo ku mugwa mukuru wa politiki Gitega bidogera cane leta ya CNDD-FDD mu kuvuga ko abategetsi bose bo mu bisata bitandukanye hadasigaye inyuma n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko batazi gutegura amajambo bavuga imbere yabo barongoye. Mu byo bavuga byose rero akaba arico gituma abanyagihugu barongoye iyo bumvise amajambo agenda ashikirizwa n'abategetsi bakomoka muri uwo mugambwe babona ko igihugu c'u Burundi kitagira abategetsi bagitwara. Urakoze nawe Alice Mukeshimana kuri iyo nkuru. Abanyagihugu ngo ntibatahura ingene umukuru w'igihugu c'u Burundi ngo ashimira umukuru w'igihugu ca Tanzania ku mpunzi z'abarundi bamaze gutahuka mu gihe bamwe bakiri muri ico gihugu kuva mu mwaka w'1972 kandi gushika ubu abarundi bahungiye muri ico gihugu baricwa baranyuruza mbere n'igipolisi caho muri Tanzania ngo kikaba kibifisemo uruhara nk'uko ivyegeranyo vy'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu yagiye aravyerekana. Iryo shimwe akaba yarivugiye mu mubonano yagiranye n'umukuru w'igihugu ca Tanzania ejo ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 16 Mukakaro umwaka w'2021 Igitega ku mugwa mukuru wa politike. Inkuru twateguriwe na Igete Inamahoro. Umukuru w'igihugu c'u Burundi mu bintu nyamukuru yashimiye umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu ngo nuko ico gihugu ca Tanzania camye cakira impunzi z'abarundi izahungira muri ico gihugu kuva mu mwaka w'1972 gushika ubu. Abanyagihugu bavyumvise bakaba bavuga ko bitumvikana ingene umukuru w'igihugu c'u Burundi ashimira umukuru w'igihugu ca Tanzania mu gihe abarundi bahungiye mu makambi atandukanye ari mu gihugu ca Tanzania badasiba kwicwa, kunyuruzwa, gufungwa, gutanwa ku nguvu, mbere bamwe bagashikira mu gasho. Ivyo bikaba ngo vyatanguye kuva mu mwaka wa 2015 aho abanyagihugu bahunga biturutse kwiyamirizwa ry'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Ivyo rero ngo bikaba biri mu vyegeranyo vyagiye birashigwa habona n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu kw'isi hamwe n'abaharanira ubuzima bw'impunzi. Nk'uko bibandanya bimenyeshwa, igipolisi, iperereza hamwe n'imbonerakure mu Burundi
Burundi ngo bakaba ari bo bafatikanije n'igipolisi co mu gihugu ca Tanzania mu gutoteza izo mpunzi. Abanyagihugu rero baranegura iyo mvugo y'umukuru w'igihugu ngo kuko yirengagiza amabi yirirwa arakorerwa abarundi baba abari hanze y'igihugu canke abari mu gihugu, ngo kuko kuba yarashimiye umukuru w'igihugu ca Tanzania avuga ko afashe neza impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca Tanzania ngo ntaho bitaniye n'ijambo yavugiye kuri RFI avuga ko atamunyagihugu anyuruzwa mu gihugu c'u Burundi. Ivyo rero ngo bikerekana ko ashigikiye amabi ariko akorerwa abarundi. Urakoze nawe Igeti n'amahoro kuri iyo nkuru. Ishirahamwe gishinze kugwanira agateka k'impunzi zahungiye mu gihugu ca Tanzania, Dynamique pour les droits des réfugiés en Tanzanie mu rurimi rw'igifaransa, yashize ahabona icegeranyo cerekana ko agateka k'impunzi z'abarundi zahungiye muri ico gihugu kahungabanijwe muri Rusama na Ruheshi uyu mwaka w'ibihumbi 2021. Ico cegeranyo kiravuga impunzi z'abarundi zishwe, izahagaritswe muri ayo mezi hadakurikijwe amategeko, hamwe n'ihagarikwa ry'ibikorwa bifasha impunzi kwiteza imbere, hamwe rero n'ingorane zihanze ibisata vy'indero n'amagara y'abantu. Inkuru twateguriwe na Eric Kwizera. Muri Rusama na Ruheshi uyu mwaka impunzi z'abarundi 3 zarishwe, 2 nabo mu ikambi ya Nduta, umwe nawe n'uwo mu ikambi ya Mutenderi. 15 nabo nibo bakomeretse bikomeye, 3 nabo barahagarikwa hadakurikijwe amategeko, baraheza barafungwa. Mu bishwe ico cegeranyo kivuga uwitwa Ndiho Kubwayo Omar yishwe kwa 13 Ruheshi uyu mwaka hakoreshejwe umupanga. Yari se w'abana 7, akaba yaba muri zone I, akarongo gashinze 10, akarongo gashinze ubusa 63 mu ikambi ya Nduta. Uwundi avugwa ni Irakoze Blessing yanditswe muri HCR ya Tanzania kuri nimero 112 akarongo gatambitse ubusa 33 166, akaba yaba muri zone H, akarongo gashinze ubusa 4, akarongo gashinze ubusa 24 mu ikambi ya Nduta. Uwo nawe akaba yapfuye kuwa 3 Ruheshi umwaka wa 2021 biturutse ku kudahabwa imiti ku ivuriro rya Croix Rouge ishami rikorera mu gihugu ca Tanzania. Mu bakomeretse akararo kavugwa muri ico cegeranyo ni impunzi 4 z'abarundi zo mu ikambi ya Mutenderi bakomerekejwe kuwa 10 Uruheshi uyu mwaka bikozwe n'umugwi w'inkorabara wa Tanzania uri mu bitwa Banamugambo. Harabandi Venera nawe yarakomerekejwe cane n'abantu bitwaje imipanga mu ikambi ya Nduta. Uwo nawe yaba muri zone L, akarongo gashinze 20, akarongo gashinze ubusa 3. Ico cegeranyo kiragaruka kandi kubafashwe bagapfungwa bahorwa ubusa, twovuga nka Toyodasi na Masumbuko bapfungiwe ikibondo kugira barekurwe, bakaba batanze amashiringi ya Tanzania 400. Mu gisata c'indero ico cegeranyo kimenyesha ko ico gisata gihanzwe n'ingorane zo kubura ibikoresho mfashanyigisho hamwe n'abigisha bavyigiye, eka guhatangishwa ibiturire kubigisha basaba akazi muri ico gisata. Ico cegeranyo kikaba kigaruka no kubikorwa byo kwiteza imbere vyagiye birahagarikwa mu makambi atandukanye cane ku mpunzi z'abarundi. Ishirahamwe ryishinze kurwanira uburenganzira bw'impunzi zahungiye muri Tanzania ribona ko ihagarikwa ry'impunzi z'abarundi muri ico gihugu ryabaye urudandazwa rw'igipolisi ca Tanzania kugira kize kiraka amafaranga izo mpunzi.